Miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika niko gahembo kashizweho na leta ya Trump kuzoshobora gufata Nicolas Maduro umukuru w'igihugu ca Venezuela. Mu vyaha yagirizwa biri ku mutahe wo kumufata harimo kwifadikanya n'abahingura bakanadandaza ibiyayuramutwe, kudandaza ibiyayuramutwe vya kokayine eka ndetse no kudandaza ibigwanisho. Ibi vyaha bikaba biri mu vyaha ubikoze wese canke akagirizwa ko yabikoze aho aba ari hose kw'isi, nubwo aba afise ubudahangagwa ahigwa bukware na leta ya Washington kugira ashengezwe imbere y'ubutungane. Icaha kimwagiriye agahanwa hisunzwe amategeko. None leta zunze ubumwe za Amerika ni giki? Ninde yabahaye ububasha bwo guhiga bukware, gufunga mbere no kwica abakora ibitabashimisha nubwo boba atari abanyamerika, mbere bataba no muri Amerika, mbere n'abari bafise ubudahangago nk'abakuru b'ibihugu bakabafata? Mbega Nicolas Maduro asa n'uwabijije icuya leta ya Trump, wewe ni muntu ki? Ndabaramukije, nitwa Hatangimana Patrick Rusage Maestro, mwakoze guhitamo neza aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cane muri Sinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya ibyo tutari tuzi canke mbere ibyo twari twibaza ko bitabaho canke bitabayeho. Ubu tukaba tugira turabire hamwe ducijya nino ido nido kubijanye n'umutahe washizweho na leta zunze ubumwe za Amerika wo gufata umukuru w'igihugu ca Venezuela bwana Nicolas Maduro. Uko vyatanguye kugira Maduro ahigwe bukware, mbere hashigweho n'agahembo gatubutse kuzomufata wese. None Nicolas Maduro yakoze iki? Mbega mu mateka y'isi Nicolas Maduro yoba abaye wa mbere ahizwe bukware na leta ya Washington? Kora subscribe kutarayikora, mukore like, mwongere mu partage iyi video, muyisangiza abandi. Mwibuke ko ivyiyumviro vyanyu ari kirumara, bidusangize muri commentaire. Yeshi n'abantu abo bamenye. Ndasubiriye kubaramutsa. Tubibutse ko muri kahise ka leta zunze ubumwe za Amerika iki gihugu carasohoye imitahe itari mike yo gufata abantu, harimwo n'ababa batari abanyamerika, mbere batari bari no ku butaka bwa Amerika, bagirizwa ivyaha bikomakomeye. Muri abo harimo nk'inkozi z'ibibi, abakora iterabwoba, ababoneka nk'abahungabanya umutekano wa Amerika. Reka tubagaruke ko mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, Osama Ben Laden, umwarabu akomoka muri Arabia Saudite, akaba ari nawe yafonze umugwi w'iterabwoba Al-Qaeda. Uyu yagavye ibitero bine muri Amerika, muri leta ya New York kuwa 11 Nyakanga umwaka wa 2001. Ibitero vyahitanye mu kiringo kiri munsi y'amasaha 2 gusa ubuzima bw'abantu bagera ku 2977, binasenyura inyubako y'ubudandaji World Trade Center. Ben Laden yarahizwe bukware gushika yishwe n'abasirikare ba Amerika. Ubwa kabiri, Saddam Hussein. Uwundi yahizwe bukware na Amerika ni Saddam Hussein, waramutswa igihugu ca Iraq gushika bamutembagaje ku butegetsi mu mwaka wa 2003. Yagirizwa kuba yoba yaratunze ibisasu ruhonyanganda arme de destruction massive, nubwo gushika isaha y'uno munsi atavyemezo biraboneka ko vy'ukuri yaratunze ivyo bisasu ruhonyanganda. Yaragirizwa kandi gukorana n'imigwi y'iterabwoba nka Al-Qaeda no kuba intwaro yiwe itari ishingiye kuri demokrasi. Ariko abahinga batari bake abaraba ibintu n'ibindi bakaba basigura ko mu vyatumye bamutembagaza harimwo ahanini ugushaka kwa Amerika ko kwifatira mu minwe ibituro vya Iraq. Ubwa gatatu, Fidel Castro. Amerika yarahize bukware Fidel Castro, yaramutswa igihugu ca Cuba.
kuva mu 1959 inyuma yaho atembagarije ubutegetsi bwa Batista agashiraho intwaro ya gikominista, intwaro ifise inkomoko mu Burusiya, ibitashimishije Amerika kuko vyerekana ko Castro acuditse n'Uburusiya umwansi mukuru wa Amerika, kuko Cuba yari icitse ikirindiro c'Uburusiya ku mugabane wa Amerika, ivyagaragara nko kubangamira umutekano w'igihugu ca Uncle Sam. Ubwa kane, Dmitry Khrushchev. Amerika yarahize bukware Dmitry Khrushchev, Umurusiya yagirizwa gukora ivyaha vy'iterabwoba biciye kungurukana bumenyi, ico bita cybercriminality. Yararongoye umugwi witwa Groupe Lockbit n'abandi benshi tutarinze kudondagura. None Nicolas Maduro asa n'uwabijije icu ya Donald Trump ni muntu ki? Yakoze iki vy'ukuri kugira ahigwe na leta ya Trump ku buryo n'agahembo k'imiliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika gashigweho nk'agashimwe kuzomufata? Umunya Venezuela Nicolas Maduro yabonye izuba kwa 23 Munyonyo mu mwaka w'1962 i Caracas, ari ku butegetsi bwa Republika ya Venezuela kuva mu mwaka w'2013. Ngaya amateka ya Nicolas Maduro mu buryo buramvuye. Maduro ntawe warazi ko yobaye umunyepolitike mbere akaba n'umukuru w'igihugu. Ubwa mbere yatanguye urugendo rwiwe ari umushoferi wa bisi, mu nyuma aza kuba umukuru wa sendika. Urugendo rwiwe rwa politiki yarutanguye aho yinjira mu mugambwe MVR, Mouvement 5e République, aho yagize uruhara rukomeye mu gihe c'imyiyamamazo y'umukuru w'igihugu Hugo Chavez mu 1998. Mu 1999 Nicolas Maduro yatowe kuba umushingamateka, mu nyuma yahavuye aba umukuru w'inama nshingamateka ya Venezuela kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2006. Imbere yo kuba umushikiranganje w'imigenderanire ya Venezuela n'ayandi makungu kuva mu mwaka w'2006 gushika mu mwaka w'2012, Nicolas Maduro yagumye aduga ingazi za politike gushika mu ntebe y'icegera c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2012, aho yahavuye aba umukuru w'igihugu ca Venezuela mu mwaka w'2013 inyuma y'urupfu rwa Hugo Chavez yaramutswa ico gihugu. Intwaro yiwe yaranzwe n'ihungabana ry'ubutunzi bw'ico gihugu, ivyatumye abanya-Venezuela isinzi biha amabarabara bamwagiriza kurya ibiturire no guhonyanga agateka kazina muntu. Ariko n'ubundi ntivyari bwagire ku rugero rwaho leta ya Washington yo muhiga buhongo. Ni kuva inyuma y'amatora ya 2024 amatora yatsinze agatorigwa gutwara ikiringo ca gatatu, aho abatavuga rumwe nawe bashigikiwe n'amakungu na cane leta zunze ubumwe za Amerika biyamirije bivuye inyuma ivyavuye muri ayo matora bakamwagiriza ko yayivye. Iyo niyo yabaye imbarutso n'intandaro kugira leta ya Washington ironka himuca maze imufate, kuko kuva ubwo leta zunze ubumwe za Amerika zaciye zifatira ibihano Venezuela bijanye no guharira ivomo no kunaniza leta ya Maduro kugira igira intege nke maze ishobore gusenyuka. Maduro na leta yiwe yarafatiwe ibihano mu vy'ubutunzi nk'ibiraba kuri petrol, amabanki n'ibikora ku bategetsi bakomakomeye n'abari hafi cane ya leta ya Nicolas Maduro. Leta zunze ubumwe za Amerika ziranosha ibindi bihugu bicuti vyazo guhakana ubutegetsi bwa Maduro, aho inshuti za Amerika gushika nuno munsi babona ko ivyo bihano bibereye mu ntumbero yo kugwanya intwaro y'igitugu. Ariko leta ya Maduro n'ibindi bihugu bacuditse bo bakaba babona ivyo bihano nko kuvogera ikindi gihugu, bifatwa nko guteza uruhagarara n'umudurumbanyo no guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu atakindi bigamije atari kumutembagaza ku butegetsi. Ukutiyumvamwo intwaro ya Maduro vyatanguye kuva agishika ku butegetsi. Leta zunze ubumwe za Amerika zemeza ko Juan Guaido
ariwe akwiriye kuba umukuru w'igihugu vy'imfatakibanza wa Venezuela, bagatera ivyatsi intwaro ya Nicolas Maduro ko irangwa no kurya ibiturire no guhonyanga agateka kazina muntu. Gushika aha hari uwo kwibaza ati none Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igiki kugira ibiha ububasha bwo guhiga bukware no gufunga mbere no kwica abakora ibitabashimisha n'ubwo boba atari abanyamerika, mbere bataba no muri Amerika, mbere ikanafata n'abari bafise ubudahangagwa nk'abakuru b'ibihugu nk'uko twabibonye mu ntangamarara z'iki kiganiro. Inyishu kw'ico kibazo ngiyi nk'uko tubikesha urubuga rw'ishiramwe mpuzamakungu Amnesty International, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta bubasha zifise bwo gushengeza, guhiga, gufata no gupfunga umukuru w'ikindi gihugu, kuko abakuru b'ibihugu bakingirwe n'ubudahangagwa bahabwa n'ibwirizwa shingiro n'ubwigenge bw'ibihugu vyabo. Bisigure ko atamukuru w'igihugu ashobora guhagarikwa, ashengezwe canke ngo afungwe na sentare z'ikindi gihugu. Yamara nubwo biruko nta tegeko ribura ikirivugurutsa, kandi nta numwe ari hejuru y'amategeko. Haraho bishika bivanye n'ivyaha yagiritswa, nubwo aba ari umukuru w'ikindi gihugu akarondegwa n'ubutungane bw'ikindi gihugu. Akarorero ni Muammar Gaddafi yari umukuru w'igihugu ca Libya, yahizwe buhongo na leta y'Ubufaransa bahemuka ari uko bamugandaguye mu mwaka wa 2011. None ivyo vyaha aba yagiritswa bimukurako ubudahangagwa abari bihe. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashobora gukurikirana abantu nubwo boba ari abakuru b'ibindi bihugu, bakingiwe n'ubudahangagwa mu gihe bagirizwa ivyaha bikomakomeye nk'ivyaha vy'intambara, ivyaha vy'ihonyabwoko n'ivyaha vyibasira inyoko muntu, ni ukuvuga uguhonyanga agateka kazina muntu no kubangamira ikiremwa muntu. Nk'uko bigengwa n'amategeko mpuzamakungu, ivyo vyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha canke sentare z'ico gihugu avamwo, mu gihe hariho sentare zemerewe guca imanza zijanye n'ivyo vyaha yagiritswe. Ubwa kabiri, hari ivyaha ndengabihugu canke ndengambibe nk'iterabwoba mpuzamakungu, kudandaza ibiyovyabwenge canke gushira imitahe muri urwo rudandazwa rw'ibiyovyabwenge, canke kweza amahera winjije biciye mu nzira zitemewe n'amategeko nk'ubusuma, fraude, drogue n'ibindi. Uwagiriwe n'ibi vyaha arashobora gukurikiranwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ico caha coba cakorewe hanze ya Amerika. Ubwa gatatu, gushaka guhungabanya canke kumvya inyungu za Amerika. Iyo umukuru w'ikindi gihugu yagirijwe gukora ivyaha bihungabanya inyungu za Amerika, nko kuneka canke gutata, guhungabanya umutekano wa Amerika no kugaba ibitero biciye kungurukana bumenyi mu kurungika amavirisi yica systeme nyabwonko, ico bita cyber attack mu gifaransa. Aha uwo mukuru w'igihugu canke undi muntu wese arashobora gukurikiranwa agafatwa mu gihe Amerika yerekanye ivyemezo ko ivyo bamwagiriza ari ukuri. Ubwa kane, umutahe wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ni mu gihe uyo mukuru w'igihugu canke undi muntu wese yagirizwa ivyaha bikomakomeye nk'ihonyabwoko, guhonyanga ikiremwa muntu n'ivyaha vy'intambara. Aha arashingizwa na sentare mpuzamakungu icaha kimwagiriye agahanwa hisunzwe amategeko. Ariko aha bivana n'amasezerano mpuzamakungu ico gihugu kiba carateye ko umukono, na cane cane mu gihe ico gihugu kiba carateye umukono ku masezerano y'i Roma ajanye no gukingira agateka kazina muntu. Iyo rero akurikiranwa n'umutahe wo kumuhagarika wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha, ibihugu bigize iyo sentare harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahamagarirwa gukorana n'iyi sentare kugira uyo muntu afatwe yongeri ashikirizwe ubutungane. Aha nk'iyo bishitse uyo mutegetsi akaba ari ku butaka bwa Amerika, akaba akurikiranwa n'umutahe wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha, Amerika ikimufata ubwo nyene akiri ku butaka bwayo, ikamushikiriza sentare imanza zijanye n'ivyaha yagiritswe. Mu gihe iyo sentare iri muri Amerika, aca acigwa urubanza iyo nyene, maze icaha kimwagiriye agahanwa hisunzwe amategeko.
ubwa gatanu ibihano hambavu y'ukurondegwa ngo afatwe ahanigwe icaha yagirizwa hisunzwe amategeko akenshi aba ari ibihano bijanye n'ubutunzi nk'ibi bihano vyafatiwe Nicolas Maduro nko kumubuza gutembera canke hagafatwa n'izindi ngingo zitorohereza uwo wese akomoka mu gihugu uyo atwara. Akarorero ka hafi ni Vladimir Putin yafatiwe ibihano nk'ibi inyuma yo gutera Ukraine mu mwaka wa 2022. Niyo mpamvu gushika uno munsi kuva afatiwe ibihano Putin ntashobora gutembera muri kimwe mu bihugu vyateye ko umukono ku ngingo yo kumufatira ibihano, na cane cane ibihugu biri muri OTAN, tutibagiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko yoca afatwa. Chuti namwe bagenzi muri ko muradukurikirana, mbega ku bwanyu mwumva Amerika yari ikwiriye kwivanga muri politike n'intunganyo y'intwaro z'ibindi bihugu canke birabereye ko ihana uwo wese ashatse gutera uruhagarara mw'isi? Mwibuke ko ivyiyumviro vyanyu ari kirumara, bidusangize muri commentaire. Nitwa Tangimana Patrick le sage maestro, nino ngaha nshengarukiriza kino kiganiro. Reka ndabibutse ko twariko turabire hamwe ibijanye n'umutahe washizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gufata umukuru w'igihugu ca Venezuela Bwana Nicolas Maduro. Nizere ko twahigiye vyinshi. Aha ni kuri HP Menya Burundi, iki kiganiro citwa Inzira y'Ubwenge, aho twiga tukamenya ivyo tutari tuzi canke ivyo mbere twari twibaza ko bitabaho canke ko bitabayeho. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwabanye nanje kuva mu ntango gushikaha. Ndabasaba kugenda mukoze like kuri iyi chaîne, mwongere mufyonde subscribe, munapartage iyi video, muyisangiza abandi nabo bamenye. Nimugira muwa mwubahwe. Imana ibarinde gukora ibi vyaha vyotuma muhigwa bukwari na Leta ya Washington nkuko vyashikiye abandi twumvise muri iki kiganiro. Yeshi n'abantu abo bamenye